gusaba amazi? Amazi yasaba ngaha? Yambare ngo hari yanyu ngo yakana. Nadia, Sa. umunsi wabonye araguteye inda. Ntuzoyinzanire ngaha. Wabazamu we ntabuzi wewe. Ushaka usubira iwanyu n'amaguru? Ashi twaravuganye. Yarambwiye mbere arambwira ukuntu bimeze urazi ko atani byo je nimenyerere ariko yambwiye kundwi wakoze ntuburi 100 uciya ku mufuko. Jando. Y'ibihumbi jana. Ibihumbi jana. Turi babiri cyangwa umwe wese. Umwe wese apana babiri. Yo. Sheri. Umva amahoro. Genda gukunda. Kandi mufatire uko abandi bubatse. Ivyo by'abandi muco bikoresha gusa jewe urukundo ndadicarico. Ubu ngoma ndakwiteho uzobibona. Uminota 30. Nari muri dushe reka icyenyarutsa nibaza ko nzoba mpejeje muri 30. Yego. Yo. Ash, indwi zitatu. Aje telefona wa muntu banza twitohere. Nikigende huye. Mama we. Ash. Natembe ntereke. Biba. Je kwa banawa cyanje kwa Axel. Mugaya amasaha kuri Axel yoba yagiye. Reka nje kuraba ndazi ko ndamusangaho. Aho byara bahungu mukibazo. Kuba yari umukobwa yavyutsaga kuhuye. Gasanga yegeranije imyafu yose cyangwa ajya. Yemwe abo ngaha. Sabwe. Muratuha. Ego. Mahoro cyane. Ko mutuzindukiye mugenzwa n'amahoro nyene? Namahoro. Turashima. Aho ni sawa kweli. Ni sawa n'ukuri. Muzanyura amahoro. Asha namahoro turashima. Bega wa mugenzi wanje ndamubonaga basha ko nje hake. Baraguye ngaho onyeje yatashe mwijoro yapfundiwe n'umwe aracasinziriye. Mumpamagarire tuvugane naenda namukeneye. Reka ndamukurabira. Yego. Adi sa ukuranda mukeo hagwa kuryamiye wanyuze wamuhungu kandi uzaje kuraba. Jan. Kumbe yari wewe. Yari jewe kweli. Amahoro. Be mama kaga tebe kabasha kanje. Ndamuzanire yewe. Nakuzanire twicare. Jan. Haribu ngaha. Yego. Muhungu. Mama we. Asinarinzi yuko bwakeye. Hewi. Je nanje aha nazindutse nzi ko ntagusanga ngaha. Aha naringira nce hariya mugasha mugati. Kwa ya masaha ageze. Reka mfume nca kukuraba. Dabe ko ubukiri ngaha ko ndagufitiye n'agakuru. Hewe. Ejo. Babatama ba Salvatore ibo nishinze. Barampaye ugwagwa turanywa turasoma turasubira. Burya n'amasaha atahi. Hayonzi kweli. Ahubwo wewe uragize neza kumvyumva. Aha namutama twari twavuganye yuko
tuzindukana gukora none raba nari nk'ikijyane bajya batamamwe ukazura bishi ni hatari gusa rero byari bikenewe ko turyama kuko igihe twari tumaze turi ku ishuri cyari kirekire nta n'agaciro twaronka mugabo rero tukibuka no gukora tukavyukana kare kurabona ibiri imbere ni vyinshi ashi naye ahandi ho ni ugukora cyane hewe barimo na rimwe biba bikenewe ko turuhuka ijya misi twavyuka tugomba tuja ku ishuri hajya natwe twari twararushe ni hamwe nyene tubura uko tugiye ariko nyene no gukora muhungu ujya kugira dushike ku mbona kazoza wewe bazo ntibisaba ko dukora amaboko mu mpuzu kwezi cyo nico ashi ibintu vy'imbona kazoza ahubwo natwe no kubihagurukira tugakora cyane kuko nizoshobora kudushikana kuri ya mbona kazoza y'igihugu cyacu na cyane cyane mu ntara ya Buhumuza tugatera imbere waruzi cyari kinzinduye mu iki gitondo cyakuzinduye bashaka nzinduye no kimenyo kimbwiye ashi cyanzinduye nakajambo keza jambo keza yego wa mugabo bita Jaruberi yaturonkiye akaraka ko kwimba inzahabu asha imbona kazoza aha twagiye inzahabu tujye kwimba inzahabu yo nkoraha yego kwera ashi twaravuganye yarambwiye mbere arambwira ukuntu bimeze azi ko atani byo je nimenyerere ariko yambwiye kundwi wakoze ntuburi ibihumbi ijana ushira ku mufuko jando ibihumbi ijana turi babiri cyangwa umwe wese apana babiri yo kuba tugiye mu nyisho none ubona bimwe byo kuri kaminuza nk'ubu Imana ibidukoreye abagore abavyeyi nitwo batukibagoye yo ahubwo rero bebasha tugenda gutangura ubunyene cyane oya urumva ukuntu yambwiye ko aha niyo mpamvu nazindutse nzi ngo sindagusanga ejo mu gitondo tuzoca dutanga yo ejo mu gitondo basha aho rero avuze ikintu kizima ahubwo jewe sindana kwirukanye reka je nyaragase manze sange mutama hiyepfo nukuri kw'Imana nawe nyene araza kunyica ndaramubwire n'ukuntu bimeze numvirize nawe nyene rega no kuza turahanoza n'abavyeyi kubera ibintu nk'ivyo urazi rimwe rimusanga bigoye ndamubwira uko bimeze hama jewe ejo mu gitondo nkuko niyo ngoma hashe nyaragasa ahubwo aranakumara nyaragasa wewe ariko kukagoroba tuza guhurira hahandi sawa ahubwo yewe yego urambwira mutambakaza ati bayi ndamubwira sasa ndaza gufungura we mawe ndega wa mugenzi wanje aragiye basha aha nanje gawe aranyica we mama no kwihumura baza kwihumura mu mwonga ariko ga mwananje izi saha so yagiye atwaye n'isukari anyeze ibiri avuga ngo uramusangayo genda warakwirahira sivyo onye inzoga zizokwica zikukure nkono bwenge bwose wari ifise yo mama oya mama ni naka gakosa kambaye ko rimwe ariko nyene mutamaranyita ndabira wa mupanga mama nyaruki akira mugani wewe uzondabona ico uzopfamwo kuba warize amashure mugani izo nzoga zawe genda so warakwirahira sivyo oya mama reka nyaruke ahubwo uraraba uze kuntekera utuntu turyoshe iyo ubishaka ejo nawe wari kuvyironderera ugira harya akabara ugenda ugatunarara mwe nabirya bitama mukanganya n'ivyiyumviro oya mama oya ndagiye reka nyaruke ndagamba
Ewe tayiwe. Sha. Nyamba hali abantu Imana yakoroye umenye ikiri wiranarema. Sha ibyo mbonye nibyo. Oya. Ndabyibaza. Mugaka akazi nako. Aka kazi niko. Kandi ngaguma nirira intore nyene nkora hamwe na boss azovuga ati kweri. Hadi ni sawa? Sawa. Basha. Ni misi sigaye umengo uri byose. Sigaye wambara n'udupira twibesha. Happy. Usaho kugene mbona sigaye ungana ngira no kuducira kwe. Aya happy. Atuma ujayo akagusanga ngaho. Mugana nawe kweli. Uri mu kazi kiwawe cyane. Umwana gusukira kweli. Lazima buja kubuyoza. Oya. Mitagato gusa. Nimba wisi igipapayi. Igigwayo. Eka kunisha mu kazi. Nawe kweli. Wewe ni Usarega nadi naho nkunda. Chembo rumenga nkana kimwe wo buhumbi. Oya happy. Lazima buja ash. Jesina aho nakuvuje we ibyo uri. Agusarega ibi ni ibintu bisanzwe. Sam. Aha. Sam. Wena nakubuciye kugumuza ngaha. Uwa mukobwa muvugana iki nawe? Kumubuza akazi vyonyene. Naje kumusaba amazi yo kunywa. Amazi yasaba ngaha. Amazi hariya ibomba ririyo. Uza gusaba amazi ngaha nkandi. Naje ngaha kubera hariya yakana. Sindosubire kugusanga ngaha. Marure kabiri wagiye. Nadia, Sa mwariko muvugana iki na Zamu? mabuje yaraje kunsaba amazi. Yaraje kugusaba amazi? Amazi yasaba ngaha? Yambare ngo hariya ngo yakana. Nadia, Sa umunsi wabonye yaguteye inda. Ntuzoyinzanire ngaha. Wabazamu we ntabuzi wewe. Ushaka usubire iwanyu n'amaguru. Ingene kimaramara. Benda kubaze wateze. Bose ntarazi. wapi? Waja mu kazi kawe rero. Kandi usubire kusanga muri kumwe na Zamu. Nzoca ndakwirukana.
kare none n'ubu ntarashika. Ewe je uyu mungu aragoye n'imborerwa nawe nyine aragoye. Nk'ubu yarayaborewe ewe kibondo canje kiramfanye. Reka mbanze sogota agatabi numve ko umutwe wava umera neza. Agatabi nako karumye kweri, karumye. Kurondera ikibiriti naco. Rega yemwe ikibiriti canje cagiye he? Ubwo bacama ngaha wasanga nacibagiye muhira. Reka nje mpamagara wa mukecuru wanje numve ko ava kinzanira. We dawe Mbega wagwana we n'amaki. yo dawe nari nacerewe nishinga kuryama mama Mwana ariko nawe ntumaramara. Ariko uraza aho nakakurondereye nkavyuka kare mu gatondo nibaza kuje kumfasha ikivi ngo kiduge. Ega ivyo sivyo nakubwiye. Tora isuka nayikuzaniye hariya kibondo. Wewe sinzi ingene umeze. Wewe bajya batama bishingaho guhena. reka ndayirabe dawe ndayirabe wayishize amaja ndayibonye dawe mana yanje naje ega dawe sigaye ndima nambaye ibirato Erega wowe heruka ku mashure. Mwana we heruka ku mashure nico gituma umuborerwa. We nta kazoza kawe mboni. dawe gusa rero nari mfise ikintu nashaka kukubwira. None mwananje wowe uje hakeye none uje kuntera inkuru ga mwananje. Dawe nukuri si inkuru kandi nanje vyarangoye nijoro warabonye natashe ntevye. Aha nari mfise ikintu nukuri nashaka kukubwira umpanure. Urazi kuri umuvyeyi wanje nuba Mwana yagatwumve. None ntuzi ko ndi umuvyeyi wawe gakibora. basha muta nanje navuze ati ibintu bambwiye sinoreka kuza ko guhanuza. Wa mugenzi wanje Jandori imwe twahora twigana aje kumbwira ko wa mugabo Jarubere yavuze kweri ngo tuzogende waduha akazi ko kwimba inzahabu. Yo mwana akazi ko kwimba inzahabu kweri ugomba inze ndakubonaga mwananje ugiye mu binogo mu birombwe. Oya mwananje oya dawe tekana erega naje ndafise ubwenge kandi ndikunda sinokwihinda. Urazi ndakubwira kabiri ibaze papa ahantu kundwi tuzoronka ibihumbi 100 umuntu umwe wese. None papa umva bidasumba bya biraka byo kuja kurima kweri. Yo aho rero mwananje ibihumbi 100 n'ukuri wakuze. Jewe rero aho biranyoheye ahubwo ngwa munda. Mwana Ego da urazi rero genda kwera aho ndaryohewe ukorera ayo mafaranga. Ego Urazi n'umutama ndajewe aha ncendyoherwa. Ariko ndibaza umwana wanje azobaho gute. Ego da hama ayo mahera uyabungabunge ntugumane n'abasaruvatori mwananje. oya basaruvatori n'ukuri jewe sinzosubira no kuja hariya ko karigara. Bajya batama musangira kago. Jewe kweri mbona baroha babanyikira umwana. Oya dawe reka ngende je ndayakorera ayo mahera azonamfasha. Hariho n'igihe usanga Imana yabikoze ndagiye kwishura. Mwananje ugira ibikorwa byiza. Reka rero tubandanye dukora. Yego turabe ko twoheza kino kipi. Sawa reka tubandanye.
sheri nawe ukoresheje umwanya aka kanya urahejeje sheri ndetse niko ndogingiye be wisheri sheri je nagomba kuba tuzi tubiri gusa uranyishura sheri nta ngorane n'imwe ndakwishura bitayari sheri akabazo ka mbere kavuga uko sheri n'igihe ikintu nogukorera nokora kugira ngo umwanya uta mu matelefone no mu bindi bintu uwuhebere umukunzi wawe. Ica kabiri n'ikihe kintu canke n'uwewe umuntu yoguha umunezero kuruta uwakwemanza imbere y'Imana n'abantu akakwemera ko azobana nawe ubuzima bwawe bwose. Sheri mbarira I'm ready to do it kubera ndi ngaha kubwawe. sheri ntugire ikibazo je ndagukunda ariko telefone ndakunda gusamara cyane nukuri nayiko ndaraba agafilime urukundo s'amafaranga sheri iraryoshe ntave wibaza ngo nabandi bagabo noba narimo sheri ikindi nacyo je ndagukunda wibaza ngo sindagukunda nta wundi muntu n'umwe nkunda ku isi y'Imana atari wewe ndagukunda 100%. Uzima bujyone insista ku rukundo cyane nuko ariyo ngabiri Imana yatanze kuruta ibindi bintu byose. Nanjye mankeneye kunyitaho nko kwitaho ibindi bintu byose. Sheri narifise agakuru ngomba kugutera. Burya je nkiri muto narerewe mu muryango kwa marume oncle mu minsi ya mbere ya mariage ukungene bari babanye ukungene nabona bitwarikana n'umukunzi wiwe nukuri nanje byampaye kumva nanje ngize igishika cyo kwifuza ubwo rugo barakina aho umwe yari undi niwe yaba hari uwundi nukuri wamengo ni paradiso. Ariko nanje ibyo ndiko ndabona mu rugo rw'iwanje no munsi nukuri bintera agahinda kuko ibyo nari niteze sivyo ndiko ndabona. sheri umva amahoro je ndagukunda kandi ntufatire uko abandi bubatse ivyo by'abandi muco ubikoresha gusa jewe urukundo ndazi cyarico ubu ngoma ndakwiteho uzobibona. Be ni byinshi nkubura kuri wewe harondera nkabura ariyo mpamvu ubona kenshi iyo ndiko ndakuvugisha mvugana agashavu tumwe uhuru ntegurira twiza mbwira umukozi ari we bikora ndakumbuye she ndakumbuye utuntu ntegurira tumeze neza. sheri ushaka kurya utwo turyoshe no munsi ngoma ndagutegurira imfungurwa hamwe naho uzoba uziriye tuzosubira kunyibagira. Be urakoze cyane nari nkumbuye tuburyo nteguriye ugiye kubikora. Yego ngiye kubikora kweli. yego I love you. ndagukunda. Genda binyarutse n'Rwanda kurindira
kwa mazi ndakwereka uburyo twongera ubuzima hamwe ubuzima buragoye ibyo natanguye imyaka we nakubwiye hirya y'epfo ugeze kure kano kazi kwihinga mani turaronka amahera kwe yo hewe asha reka tugakore kwezi hagiye ndabona karanoroshe sinizere neza ko ajya amahera muzoyabyo we nawe umuvuga amajambo menshi yo gukora ereka ngaha muhungu wese nakubwiye ko bazoduha amafaranga menshi kandi no kumbona kazoza bisaba ko dukora tukitanga aha naho ubona akagongo kaguma kagira ni ugukora cyane amahera navyo ndazi kuba atangorana shari kadukore genzo bandaraba kwezi ehe bacamwo yanoro ndayirose n'ukuri ehe nimurabe yanoro twarondera ngiyo yanzaho twakize aba akisena namubwira hirya yetu naguze nkaya so wafise na nayiguze hirya yetu ubu naho tukombe tukuri yindi nimurabe turondera ubuzima bagenzi raba niyo iyo ni nzahabu impanda y'ibike mwebwe ejo ndobahemba nk'amagana atatu dukoze umunsi umwe mwebwe aha twakize tubandanya akazi hama turabe uburyo byogenda iyi siyo none cyangwa kayo handitse iriyo aha rero nyamara zokwita jando erega bya bintu ndabonye ibisigo urumva ko yatubwira ngo tuzoronka ngo ibihumbi amajana 3 yo je muga rero muhungu aha numva akagongo kamenetse oya reka naho kamenetse ibihumbi amajana 3 tuzokwikanda rero bashamba hasi make ahubwo rero jando urazi nitwirirwe turatana umwanya aha ko duhejeje reka tugende dushani kumwonga twoga hanyuma cyo twitahira twiruhukire rega muhungu we ngaha hanye birahetse nibyo akare turabe tuje kuruhuka kwari ukoti gwawe warutoye oya curumitanira sawa hama tugende okay ya boss eko nibaza rero wewe nta kibazo tutosubira amwe twagombe dusezerane ejo mu gitondo proti byo kuri kano kazi murabona ko tuzitoye tuzi gusinga riheze ingiheze basha sawa uko turo kwiteza imbere inga riheze sawa we nta kibazo komera tukadushapuke tunyarutse etore mu ofisi hakiri sheri baramutelefona abashira umubinini sheri bariko barakurondera kabona wi boss amahoro cyane ego naraye neza namwe n'amahoro ubu nyene dupakire mbebasha kuwiruka twari mu Mombasa ubu naho tuja hehe mu Uganda indwi zitatu iminota 30 nari muri dushe reka icyo nyarutsa nibaza ko nzoba mpejeje iminota 30 yego reka ngire n'ingoga sheri uyu n'umugozi wanje telefone ambwiye yuko ngoma nje mu Buganda kandi nzoromara indwi zitatu yabonye arusa amaye iminota 30 nakazi ijya pantaro zibiri zimukunda kumbira ngo nambare
n'ishati imwe na ya koti ibindi nzobironderera hariya kwizi nyabuzo zo gukoze cyane sheri aha nyene uravyubaha uturansiza aka kanya umaze nyene uca ugenda unsiga njenyene sheri uribagiye ko atana iminsi 3 wari bwamare ngaha none uragiye kwera usige ndumwe none usigaranye nani sheri n'ubuzima nyarutsa ahubwo kugira ngo iminota 30 ntuceze uko uraceza cyane nyarutsa yo ash indwi zitatu aje telefona wa muntu tubanza twitohereko nikigende huye mama we ash natembe ntereke